Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye muri uno mugoroba. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho amakuru adushikira adahumuriza yemeza ko abarundi bose bamaze kubona ububi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD ubwayo, benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi barye umutima amenyo amaze bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tabigaruka ko mwido nido ya makuru turaza no kubabwira ku nkuru irebana n'umusoda wafatiwe muri Kongo yambitswe umwambaro wa Kongo, akaba ari umusoda w'umukenyezi akorera iperereza ry'u Burundi, ariko akaba yaragiye ku rugamba yambaye umwambaro wa Kongo. Ibyateye agashavu abarundi batari bakeya kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yaratesheje agaciro igihugu cy'u Burundi kugeza naho arungika abasirikare b'u Burundi kurwana, ariko bakagenda batambaye ibendera ry'u Burundi mu gihe barahiriye kurinda u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mwido nido ya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'abasoda batari bakeya b'u Burundi bakomeje kugwa muri Kongo, aho umubare mwinshi umaze kugwa muri Kongo kugeza naho abasoda ubwabo bari muri Kongo bariko barategura kwikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafatikanije n'abategetsi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru menshi akemeza ko rwose byaba bishigikiwe n'ibihangange bikomeye cyane bibona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamenje ariko arica igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi ni ugubyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari uwoba azi uno musirikare avuga ko yitwa Nkurunziza Goreti, kandi ko avuka ku mu ntara ya Karusi. Avuga ko ari umusoda w'u Burundi, ko yinjiye muri 2021 yinjiriye mu ikambi ya Mwaro numero matrikire 8854. Avuga ko yafatiwe ku rugamba muri Kongo ahitwa Rugezi muri Sud Kivu. Avuga ko yegukira batayo Tafoke ya 16, aravuga n'abamutwara. Nkurunziza Goreti aravuga ko yari yinjiye uvuba muri Kongo, ko binjiye baciye mu kiyaga Tanganyika bururukira ahitwa Baraka. Aravuga ingene baciye bahabwa uwo mwambaro w'ingabo za Kongo izo bita FARDC, akemeza ko basangiye urugamba na FDLR. Hano ntidushobora kwemeza ibivugwa n'umusoda, ariko arabazwa n'abamufashe mpiri. Twifuza kubanza kumenya ko hari abamuzi koko nk'umusoda w'u Burundi. Ibyo avuga birahura n'amakuru dusanganywe kandi dumaze no kubaha mu gihe gitandukanye kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zirungikwa muri Sud Kivu kugwana na Twirwaneho, ntizambara imyambaro y'abasoda b'u Burundi nk'uko twabibonye ku mafoto y'ibiziga by'abasirikare byasigaye aho bagwaniye ku wa 15 Ndamukiza 2025, aho nyine hitwa Rugezi. Dufise ko izo ngabo zijayo ziciye mu kiyaga Tanganyika,
kandi nyinshi zigizwe n'abasoda bo muri Jitu be nabo muri Unité de Opération Spéciale. Amazina y'abasoda b'abakobwa yavuze bakorana dusanzwe tuyafise mu mazina y'abakobwa bakorera Jitu bariko bakora iperereza muri Kongo. Mbere binashika bagata abarundi batari bake mu mutego bakaca banyuruzwa ndetse abandi bakicwa. Abasirikare b'u Burundi batari bake baramaze gufatwa miri muri Kongo, ariko igisoda c'u Burundi gica kibahakana. Perezida Ndayishimiye we avuga ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Kugeza ubu nta na kimwe leta y'u Burundi ikora ngo ibarekuze. Inyishu tumaze kuronka ko batwemereye ko bashobora kuba bazi uyu musirikare neza ndetse bazi aho avuka ndetse n'aho yize, ndetse tukaba twanaronse amakuru aturutse mu rwego rw'igisoda rukuru aho batwemeje ko uyu ari umusoda w'u Burundi. Umwe mu basirikare yanditse inimbogisi ati nanse kuvugira muri komanseri ndamuzi urya mukobwa w'umusoda nibyo ava ikarusi. Undi nawe yagize ati amakuru duhawe n'isoko ryacu mu biro bikuru by'igisirikare Bujumbura aremeza ko Nkurunziza Goreti ari umusoda w'u Burundi, afise ipeti rya first class, afise matricule 8854 HR 3137 yavutse mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Buhiga, komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Yemerewe kuba umusoda igenekerezo rya 6 ukwezi k'umunani 2021. Muri 2024 first class Nkurunziza Goreti yarangije inyigisho mu ishuri ryigisha iperereza rya gisirikare aca agirwa umwe mu bakorera iperereza rya gisirikare G2. Umwigisha yamwigishije mu ngwi kuri Ecofo Kanazi muri komine Bugenyuzi. Yarwandikiye ko amuzi rwose ko ari byo ava Karusi, ko yari umwana w'imfubyi kandi ko yari afise morali nyinshi. Yatubwiye ko amuzi neza ko ari umusoda mbere ko yakoze ubugeni mu kwezi kw'indwi kuza. Yarafise gahunda yo gukora ubugeni mu kwezi kw'indwi kuza. Twaronse ubundi butumwa bwinshi bw'abamuzi barimwo wamukoresheje formation muri CI Mwaro, umukozi w'iperereza. Bose baremeza ko Nkurunziza Goreti ari umusoda w'u Burundi kandi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje guhemukira ndetse no kugambanira u Burundi ku rugero rukomeye cyane, aho we yahisemwo amadolari mu gihe abana b'u Burundi bakomeje guhonera muri Kongo, ndetse we akaba akomeje gusarura amafaranga atagira uko angana. Mugabo gahemwe ni ukuri igisoda c'u Burundi intwaro y'abadede iragerageje kugistesha agaciro atari ikindi. None nko kubaha umwambaro wa Kongo baba bahishije iki umwambaro uri kwibendera ry'igihugu c'u Burundi cacu ciza? Hama ngo Kagame niwe mubi, kumbe abadede bahaye indaro abakoze jenoside nibo bakorana n'inzego za leta. Sha igisoda cari ica kera kabisa, murakwiye kwisubira ko agashambara barabatesheje agaciro bimwe biteye isoni. Ingene ubwoba bwamutashe nukuri birateye isoni. Ingene ubwoba bwamwishe kweri, avuga ajugumira n'iminwa idedezwa. Sha mwabadede mwe mwaravumwe pe, mukanya baraje bavuge ko atari umusirikare ahubwo ari Red Tabara canke intumwa ya Kagame. Mwirinde nukuri birateye isoni ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki ni ciyumviro cumwe mu Barundi bavuga ko ibintu biriko birakorwa biteye isoni. Undi yagize ati urapfuye nabi rwose nukuri, gukorera intwaro ya CNDD-FDD birateye isoni. Iyi si ni hatari. Abasoda batoyi bagenda gucunga M23 hama abajenerali nabo bakaguma mu Burundi bacunze ubutare. Kubera iki Imana utemeye ko Kapiteni Traore avukira mu Burundi? Ko wari uzi ko n'intwari Liyetona Gaston Ntakarutimana atagihari? Ariko ntaco ntawumvura idahita. Abiwabo na Goreti nibihangane, hari igihe bazosubira kumubona Imana ibishatse. Ariko ibyo CNDD-FDD ikora birateye isoni.
yewe basha ibi byo kwemerera ibi byo abarundi bariko barakorerwa ni ibiki? Ni ukuri birateye isoni ibiriko birakorerwa ingabo z'u Burundi. Abarundi ntitukimaramara kabisa. Ndiko ndasoma ndetse ndumviriza byinshi mwagiye mucisha hano. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Akagwi ka Neva niko kariko karakora aya mabi. Baramaze abantu ku nyungu zabo. Ni ukuri birateye isoni abarundi mwese mufatane mu nda, amaze mwikure ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD iboheye amaboko inyuma abarundi. Ubundi abo bazira ineza y'u Burundi, naho benshi bisanga badatahura izi ntwari zigwa ku rugamba. Ni ukuri birababaje cyane kandi birateye isoni. Perezida Evariste Ndayishimiye yaradandaje abana b'u Burundi. Ni ukuri birateye isoni kandi abarundi ubwabo nitwe tukwiye guhaguruka tukikora ko iyi ntwaro yaduzengereje ya CNDD-FDD. Undi nawe yagize ati nta mwana w'umuntu yohoza abarundi imihuruho n'amarira barira, ati Imana yonyine kuko ibyo mbora hapfuye ingabo z'igihugu, imifuko y'abategetsi bayuzuye. Akana kabi kabishe kwambura ingabo y'igihugu umwambaro yarayihiriyemwo kazogwanira igihugu ciwe, ukayambika umwambaro w'ikindi gihugu kitamwibarutse, ariko ntaco uko bihakana ingabo z'igihugu. Ndazi ko na data wa twese wo mwijuru ariko azabihakana. Uyu mushiki wacu nimba ari umurundi kazi canke umunyarwandakazi ntabwo yinji gisoda azi ko azogwana Kongo. Kugwanira igihugu, gupfira igihugu cawe, gupfira umwansi canke gufatirwa ku rugamba birumvikana, ariko uyu mwana w'umurundi ariko arazira ubusa. Undi nawe yagize ati ese usanga bamwambitse teni FARDC? Ni ukuri ibi bintu birababaje kandi birateye isoni. Abarundi ikibi Neva ari kudukorera turaje tukimwishure. Ibi ni bimwe mu byumviro abarundi bagaragaza aho berekana ko bageze habi kandi ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugejeje igihugu ahatemba. Amakuru adushikira aturuka muri Kongo aremeza ko hari ingabo zamaze kwishira hamwe kugira ngo zikure ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ndetse zikore ibishoboka byose kugira ngo zihindure ibintu mu gihugu c'u Burundi. Gusa ikigoye nuko naho aba CNDD-FDD batariko baravuga rumwe muri no minsi, ariko biragoye ko wapfa kubatsinda kuko barazi neza ko ikibi bamaze igihe bakorera abarundi nabo baje ngo bakishyurwe. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barwanye abo basoda bashaka kwikura ko iyo ntwaro, naho amakuru menshi yemeza ko ibintu byamaze kunoga gahunda isigaye ari uko binjira mu gihugu amaze bagakora ibishoboka byose bagahindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tuvuga ko makuru yacu hanyuma uwecu ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabifurije.